Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwatiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, tukaba turi kwigenekerezo ya gatandatu ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2024 turi ku munsi wa gatandatu. Namakuru tuzagaruka ahanini ko ariko aravugwa mu gisata c'ubutunga ndetse n'intwaro ibereye, ariko tukaza kugaruka n'ubundi kuvyavuzwe na President Sylvestre Ntibantunganya nawe yarongoye igihugu c'u Burundi, aho yakeweye inzego z'igihugu z'u Burundi, aho yavuze ko ata discipline ikirimo. Uti haracakenewe discipline mu bijanye no kubahiriza itunga ry'igihugu. Ivyo yabivuze mu gihe kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo ya gatandatu ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ariho Burundi buza kwibuka imyaka 30 irangiye uwahoze arongoye igihugu c'u Burundi President Cyprien Ntaryamira agandaguwe ahitanywe n'isanganya ry'indege yakorowe mu gihugu c'u Rwanda. President Sylvestre Ntibantunganya akaba asanzwe kandi ari umwe mu bo bagendanye n'uyu muhisi bagakorana, mbere akanamusubirira mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Akaba avuga ko uno munsi hakenewe discipline mu bijanye no kubahiriza itunga ry'igihugu. Ivyo yavuze byose turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Imbere ko tuza kugaruka kuri no nkuru, reka tubanze tubabwire ko hari umwe mu banyagihugu bariko baratabaza umukuru w'igihugu bivuye nuko hari umushingamateka ariko aramujuragiza. Uti jewe Faustin Ndihoreye nkaba mvuka intara ya Gitega komine Mutaho, ntabaje nyene icobera umukuru w'igihugu cacu hamwe n'abarundi bose muri rusange kumvo zikurikira. Uwitwa Honorable Gasunzu Pascal avuka muri komine Muhanga ho mu ntara ya Kayanza ashaka kunyambura ishiramwe ryanje ryitwa Bujoso. Intango ya vyose ni ingorane yaduhaye ingana n'imiliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi kw'izina ryishira hamwe. Turaje kwa noteri twumvikana ko nzo yamusubiza inyuma y'amezi 2. Igitangaje ubu yahinduye avuga ko nawe ari mu banyamitahe akaba adashaka no kwakira ingurane yatanze. Icakurikiye yaciye amfungisha nkaba maze iminsi myinshi ndi mu gasho ka zone Ngagara ndara ubusa kuko ndashobora kugemurirwa kuko Gasunzu acabuza ko imfungurwa zinshikira. Mu kumfata naho haje abapolisi bo muri api, iki akaba ari igipolisi gicungera inzego. Bamfata kwa Mungu hakaba ari kwigenekerezo ya 2024 ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2024 isaha 3 z'ijoro atamutahe bafise. Aho hose yashaka ko ntotezwa mbere nce nicwa ninamara gutanga kode ya Bujoso kugira ronke urutonde rw'abakozi baronse akazi na visa zo kuja gukora mu gihugu ca Arabia Saudite. Imana yarakinze kubera ko abo yari yarungitse bamwankiye gukora iryo bara. Ivyo vyose navyumvira ku telefone. Nkaba nsaba rero nyine icubahiro se Barundi kunkiza ako kaga ndimwo amfashe nshike imbere y'ubutungane muri sentare y'ubudandaji Tribunal de Commerce tuburane kuko ndiko nzira twanje nabiriya kuya imyaka 5. Ikindi kandi naheruka kuronka amaviza arenga 100 y'abategezwa kugenda mu yinga iheze, rukaba ari uruhombo runini mu miryango y'abategezwa kugenda hamwe no kwishira hamwe eka mbere no ku gihugu muri rusangi. Ibi akaba yaravyanditse ku munsi w'ejoze, akaba ari kwigenekerezo ya gatanu ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ndi mwibohero. Faustin Ndihoreye niwe yanditse iri kete. Aya n'ayandi yose rero ntuze gucikwa, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tuzucikanwa na dushikiriza usangize ano makuru bagenzayo kandi aho baherereye hose kugira ngo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigizwe ko nga mu gihugu c'u Burundi. No Muhuza TV mbaye kaze mwidonido yano makuru. Tugiye kugaruka ku vyavuzwe na President Sylvestre Ntibantunganya. Uti haracakenewe discipline mu bijanye no kubahiriza itunga ry'igihugu. Nkuko natanguye mbibabwira mu gihe kuri wa gatandatu igenekerezo ya gatandatu ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ariho Burundi bwibuka imyaka 30 irangiye uwahoze arongoye igihugu c'u Burundi President Cyprien Ntaryamira agandaguwe ahitanywe n'isanganya ry'indege yakorowe mu gihugu c'u Rwanda. Ntibantunganya asanzwe ari no mu bagendanye n'umuhisi bagakorana, mbere akanamusubirira mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Avuga ko no munsi agikenewe discipline mu bijanye no kubahiriza itunga ry'igihugu.
kubwiwe ngo iyo ata discipline iri mu vyo gutunganya ivy'ubutunzi bigira ingaruka mbi ku runganwe rukiri ruto. Agira ati iyo ufashe nabi ugasesagura ivy'igihugu uba uriko urica igihugu, uriko uronona inguvu z'igihugu. Yongera ati birababaje kubona abana biga bicaye hasi kandi natwe twize kera twicara ku ntebe. Ikindi ngo birababaje kubona abarimu mu mashuri basigaye basambanya abana bigisha kugira ngo bunguruzwe mu mashuri hamwe n'ibindi. Kubwa Patrick Nkurunziza arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu, uyu munsi biragaragara ko discipline ikenewe mu gihugu kuko ntivyumvikana ukuntu umukuru w'igihugu yama arasemera ko kizira kwiba ubutunzi bw'igihugu ariko akaba atakirahinduka. Ikindi kandi ngo ntivyumvikana ukuntu umukuru w'igihugu yotegeka ko isuku rikorwa mu gisagara ca Bujumbura ariko ntibikorwe kugeza aho ariwe agenda kwikuburira isoko kandi umukuru w'igisagara yibereye aho. Akabona ko nakirya ari ikimenyetso c'uko discipline President Ntaryamira yaharanira tutarayishikako. President Ntaryamira ariko aravuga discipline y'abashaka kuvuga iki? Yabibwiye bande? Ico gihe vyari vyifashe gute? Mu nsiguro yatanzwe na Perezida Sylvestre Ntibantunganya mu kiganiro cyari cyatunganijwe n'umugambwe Sahwanya Frodebu ku mugoroba w'umunsi uheze wo kuwa gatanu igenekerezo ya gatanu ndamukiza uyu mwaka wa 2024 ngo kirya gihe Perezida Cyprien Ntaryamira yariko abibwira abanyamigambwe, abanyeshure, intwaramiheto, abacamanza, abashingamateka n'abashikiranganji hamwe n'abanyagihugu. Perezida Ntibantunganya asigura ko inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'1993 ari nayo Perezida Melchior Ndadaye yaciye watorerwamwo kuba umukuru w'igihugu ngo haradutse akaguma mu mirwi nka yose y'abatwara igihugu. Ako kajagari ngo kava mu batwara aho bavuga ko ari amatora yabaye atari amatora ahubwo yari rusansuma y'ubwoko. Perezida Ntibantunganya akavuga ko mu ntahe yashingiwe na Terence Sinunguruza yatwara seni ico gihe ngo Buyoya yaramuhamagaye amubwira ko yabonye ibiharuro vy'ivyavuye mu matora ariko ngo acamubaza ati none birya bintu nta bwoko bwagiyemwo. Mu banyamigambwe ico gihe batera akaguma kugira ngo hazobe ibiganiro baronke ibiti batarushe nkuko bibandanya bivugwa na Perezida Ntibantunganya. Ikindi ngo no mu banyeshuri naho nyene ako kaguma karageze muri kaminuza y'u Burundi aho babuza abantu kwiga, haraba abaja mwibarabara, abavyeyi bamwe baca babitera mu bana babo bica bituma hamwe haba ubwicanyi mu mashure. Ngo rero Perezida Ntaryamira avuze discipline mu ntwaramiheto y'abashaka kuvuga ko umusirikare atokwisuka mu vya politike kuko ngo abasuda baca bakina politike yuzuye ububisha. Mu gisata c'ubutungane ngo mu vy'ukuri ico gihe abacamanza ntibari bakira abacamanza ngo harageze n'igihe Perezida Ntibantunganya ababwira ati intahe ntigicira ijambo ishira inkonda. Ikindi ngo ariko arabwira abanyagihugu ngo bagire discipline y'abashaka kubwira abarundi ko bokwirinda ko abantu boza babahenda bakabata mu mutego, ariyo mpamvu yabasaba kubanza gushishoza. Ngo ni gute kugira discipline kuba ku murongo umwe wese ahari bifasha kugira ngo habeho igihugu gishingiye ku mategeko. Perezida Ntibantunganya avuga ko abenegihugu banka amabwiriza aza abacinyiza. Yabajije ati mbega abashingamateka iyo bariko baratora amategeko bama baraba ivyo abanyagihugu bakeneye canke baraba ivyo umugambwe baserukira wipfuza gushikako? Kubwiwe ngo iyo ibwirizwa shingiro ritobahirijwe nta ntwaro ishingiye ku mategeko ibihari. Akaba kandi yaraciye asaba abarongoye imigambwe na cane umugambwe Sahwanya Frodebu guhera ku ngingo ya mbere y'ibwirizwa shingiro barisome kugira ngo barabe ko ririko rirubahizwa kugira ngo bazoce barungikira icegeranyo umukuru w'igihugu. Ikindi ngo iyo umucamanza yubahiriza amategeko aba abaye ubuhungiro bw'abanyagihugu eka mbere n'abatwara igihugu. Agira ati umucamanza ategezwa kuba yumva neza ibanga afise akaraba neza ko intahe yiwe itariko iracira inkonda ahubwo nyabona igacira ijambo. Imigambwe nayo ikwiye kuba ari imigambwe ifise ivyumviro bitomoye, ideologie claire, ikirinda kuba imigambwe
isegerereza ico yise parti alimentaire kuko ngo niho izoshobora guhindura ibitagenda neza mu gihugu. Ikindi ngo harakwiye kubaho ukubahana hagati y'imigambwe ikama yitwararika kugena intumbero y'ingene yoshobora gufasha mu iterambere ry'igihugu kandi kirinda kudadaza. Agira ati umugambwe ndadaza ntubushaka ko igihugu gitera imbere. Abasirikare nabo hamwe n'abacamanza ngo bo kwirinda ko bageraho begamira mu bintu vy'imigambwe kuko ngiyo begamiye ku bintu vy'imigambwe n'ubundi ubutungane uza usanga ataco bukiriko burakora mu gihugu. Ibi bikaba vyaravuzwe na Sylvestre Ntibantunganya, uyu akaba ari no mu bagendanye cyane na Perezida Cyprien Ntaryamira. Niko kandi mu yandi makuru ariko aravugwa biriko biravugwa ko mu ntara ya Makamba hoba harabaye ibara aho umukenyezi yakomerekejwe n'ububakanye akoresheje igipanga. Uyu akaba ari Agnes Niyonzima w'imyaka 32 yarazwe kugandagurwa kuri wa gatatu uheze. Yarakomerekejwe cyane hakoreshejwe igipanga, ububakanye niwe yashatse kumwaka ubuzima. Uwo yakomerekejwe yatemagujwe igipanga ku mubiri wiwe wose harimwo ku gihimba cirondoka, atemaguwe n'ububakanye Eric niyo nkuru. Ivyo bikaba vyarabereye ku mutumba Rabiro muri komine n'intara ya Makamba mu manuko bw'igihugu. Amasoko mu gipolisi no mu ntwaro akavuga ko uwo mugabo yaguye ku mugore we inyuma yo kumwikeka ko yamwivye ibihumbi 100 vy'amarundi munsi y'amadolari 20. Eric niyo nkuru akaba yarakorera muri Tanzania. Yari yagumye ahiga ko azokwica umugore wiwe acasubira muri Tanzania, niko bajejwe intwaro hasi ibembeza. Inyuma yo gukora iryo bara ababanyi baciye bashika barakubise uwo mugabo bahakwa ko mwica. Igipolisi carahanyarukiye imbere yuko harengana. Agnes Niyonzima akaba ari karavurirwa ku bitaro vy'Imakamba. Ni mu gihe amasoko mu buvuzi mu ntara ya Makamba avuga ko amagara yiwe atifashe neza. Uwo mugabo nawe arapfunzwe n'igipolisi mu kurindira urubanza rw'ikibiriraho. Nako kandi hari ubundi bukozi bw'ikibi ngo bwoba busa n'ubwo. Hari abandi bagabo babiri bahagaritswe kuri uyu wa kane mu gitondo n'ababanyi bikekwa kuba bariko bategura ubwicanyi. Eric Kabura yikekwa kuba ashaka kugandagura abashikiwe. Nawe Stanislas Minaniyo we bariko ategura kugandagura uwo bubakanye. Abo babiri bose rero bakaba bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi Makamba. Bamwe bakavuga ko kunywa ibinyobwa biboreza cyane ariyo yo bari intandaro yo nyifato kubwa amasoko bajejwe intwaro. Aba bose rero bakaba bagiye gukurikiranwa dosiye zabo zikarungikwa mu gisata cy'ubutungane. Niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzikiranwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze imvezi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Mpuza TV Imana iba hezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.